Yes, kama kawaida, kama dawa, another tena, Ndimu again. Umuziki wa Afrika biriko biragaragara yuko uriko uratera imbere. Nivyo biriko biragaragara ku muririmbyi asanzwe avuka mu gihugu ca Nigeria, Wizkid, icamamare cyane muri Afrika. Wizkid rero nshuti zanje agiye mu baririmbyi bafise amateka akomeye ku isi ndetse na cyane muri Afrika. Ivyo biruko mu gihe abaririmbyi benshi biriko biragaragara yuko bagwana cyane, yuko ibikorwa byabo canke indirimbo zabo zigira kiki ikomeye ku mbuga ngurukanomenyi, aho tuvuga Spotify, iTunes, Amazon Music n'izindi imbuga ubizi neza yuko ziriko zirakora neza mu kudandaza umuziki. Wizkid rero umuririmbyi wo mu gihugu ca Nigeria niwe muririmbyi muri kino gihe yagaragajwe n'urubuga rwa Spotify yuko abaye umuririmbyi wa mbere muri Afrika kuba aronse abamukurikirana benshi kuri urwo rubuga rwa Spotify. Benshi barazi yuko Spotify ari urubuga rukomeye cyane ku isi ndetse no muri Afrika. Wizkid rero abaye umuririmbyi wa mbere wo muri Afrika afise abamukurikirana barenga umuriyoni. Urumva neza yuko Wizkid munya Nigeria agize amateka akomeye cyane kuri urwo rubuga rwa Spotify. Nyaburya twese tuziko muri kano karere ka EAC abaririmbyi benshi babandanya gukora n'umwete kugira barabe yuko bo kwikorera neza ku mbuga ngurukanomenyi na cyane ama platform kandi zitanga amafaranga ameze neza. Wizkid rero afise ayo mateka kuva no munsi yuko ari umuririmbyi wa mbere muri Afrika afise abamukurikirana barenga 1 million. Ushobora kwibaza rero iwacu mu gihugu cy'u Burundi bizoba byifashe gute? Yes, nyingine ndagusabe ugire subscribe hanyuma gumane nanje unkundire subiza amaso mu gihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe Esther Nish benshi bari basanzwe bazi yuko ari umuririmbyi akomeye mu gihugu cy'u Burundi, ariko byagaragaye yuko Esther Nish yakubise intambwe asubiye inyuma mu muziki wiwe. Kubera iki? Ushobora kumbaza ni kubera iki ndiko ndavuga aya majambo. Esther Nish yamenyekanye cyane mu ndirimbo Umbamwo, uravyibuka indirimbo yari kumwe na Kidumu Kibido. Inyuma y'iyo ndirimbo yagize amateka menshi, ni Esther Nish yaciye agaragara asohora indirimbo nyinshi. Ariko hari haciye rero igihe Esther Nish benshi bibaza yoba yagiye hehe, kubera iki atari ko arashira ku mugaragaro indirimbo ziwe. Ihibambewe kenshi yagaragaye mu makolabo atandukanye, harimwo mu makolabo yakoranye na MT1 n'izindi. Haraheze rero imisi mike Esther Nish asohoye indirimbo, ariko yaje agaragaza ubuhinduka, yaje agaragaza impinduka zikomeye ku rubuga rwiwe wa channel ya YouTube nshasha. Rero byagaragaye yuko za ndirimbo zose za kera yari amaze gukora zose akaba yarazihevye, nta nimwe iri kuri iyo channel yiwe ya YouTube nshasha Esther Nish. Muri kino gihe Esther Nish akaba yarasohoye indirimbo yise Nawe, akaba mbere aherutse no kugaragaza yuko itariki 10 ukwezi k'umunani azokurikiza indirimbo yitwa Fall. Izo zose zikaba ari indirimbo zifise amasanamu. Esther Nish muri kino gihe asanzwe arongoye umugwi mushasha, umugwi witwa Mugwedengwe House. Uwo mugwi ukaba uharanira guteza imbere imico kama y'u Burundi ndetse no guteza imbere impano z'abakenyezi. Uwo mugwi rero ukaba urongowe na Esther Nish.
Ayo rero namakuru ya entertainment. Unkundire duhereze ku nkuru iri kuravugwangwa mu gihugu ca Uganda no mu gihugu c'u Rwanda. Ugusivya igiteramo cari gitegekanijwe mu gihugu ca Uganda byaratumye abantu benshi batavyakira neza. Ico giteramo rero cari guhuzamwo abaririmbyi bakomakomeye by'ivyo bihugu bibiri, Uganda n'u Rwanda. Ariko nkuko ubibona kuri ino caption, ico giteramo kikaba carasibijwe hasigaye amasaha make kugira kibe ico giteramo. Ico giteramo cari citiriwe Uganda-Rwanda Music Festival. Igiteramo cari guhuza abarimvyi bo mu gihugu c'u Buganda n'abarimvyi bo mu gihugu c'u Rwanda. Hari kugaragaramwo abarimvyi bakomakomeye bo mu gihugu ca Uganda, Jose Chameleone, Ikidega, Aya Peace, Daz Vibe, Dax Videg, eka no mu gihugu c'u Rwanda hari kugaragaramwo abarimvyi nka Marina, Kenisol, Calvin Mbanda na Niyo Bosco. Ico giteramo cari kuba itariki 26 ukwezi kw'indwi umwaka wa 2025 hari kuwa gatandatu. Abarimvyi b'u Rwanda byari bitegekanijwe ko batangura kuva mu gisagara ca Kigali ku munsi wa gatanu itariki 25 uku kwezi nyene kw'indwi. Naho atampamvu zirashigwa ku mugaragaro zatumye ico giteramo Uganda-Rwanda Music Festival isiba, benshi bariko ravugwangwa yuko yoba ari impamvu ya promotion itabaye ikirenga. Iyo rero ni imwe mu mpamvu benshi bariko ravugwangwa yuko yatumye ico giteramo Uganda-Rwanda Music Festival kitaba. Yes, reka ndagusabe rero ugire subscribe nimba uzi yuko wewe uri mu bantu bataragira subscribe, ugire subscribe, uzuragira like, ama commentaire bizatuma jewe Ndimu niyumva yuko mu nkwirikirana kandi bimpa imbaraga yo kuza ndaguha amakuru yo hirya no hino. Unyite Ndimu, let's go.